myaka yawe ufite imyaka ingahe? Si imyaka 20. By'abavyeyi. Ego 20. C'est vrai? Yeah. Wavutse 2005. 2005. 2005? Imana yaguhezagije umugabo mwiza. Yeah. Afite imyaka 61. Abantu baravuga induru ati ntaho byakabaye. Muri mu diaspora. Yeah. Wabwiye ko umugana ko iki. Bonye ko vuba cyane aka invitation ari le 22 février. Bimeze gute muri rusange? Karibu cyane ahubwo. Abantu bariko baragerageza kuncafuza, kumucafuza. Boraba bakagabanya amajambo kubera ko Patrick umuntu aje gushima uyundi. Nibaza ko ata muntu agisha inama uyundi. Ni kuvuga iyo uriko urategura ubuzima bwawe ni wowe n'umutima wawe. Nta mama gufasha, nta na papa gufasha. Kubera ko naburya butunzi mwa mufisi wanyu canke ubukene mufisi wanyu byose urabisiga ukagenda birivuga ngo uzosiga so na nyoko. Apana umuhungu gusa n'umukobwa. Uzosiga so na nyoko ugende ubakane n'uwawe akaramata. Yeah. Ivyo rero ni ibintu byo kwiyumvira wewe n'umutima wawe. Ako umutima rero ntutubwira ku myaka 20-60 none reka ndakubwire. Hariho ibintu umwana w'umuntu aba yifuza. Ariko Imana ikavuga ati oya Patrick akwiriye biki? Ndakwiriye nk'iki mama cha ya Patrick nk'igikobwa cyaku. Hariyo nk'umumama ashobora kuba yicaye ahantu avuga ati je narapfaka mu marira menshi, ariko Imana igacuvuga ati ndaguhaye agasore wanje Patrick hajya ndabona vraiment aracari muto arashobora kumuhoza amarira nkarinira yuko anipfira kigiye. Ariko just umupakazi. So ndanakwifuriza n'urubanza rwiza tuzorutara zarameze neza cyane. Ndovande ndagukeneye. Nubwo nyene tuzaje. Nawe usanga byaratanguye. Basigaye bagenda ba. Oya vraiment oya nukuri jewe vraiment ndacari muzima. Ujya mutama nawe aracakomeye. Oya Patrick ikintu cyo kuvuga umutama vraiment. Oya ujya ujya mu nshinga nawe baracakomeye. Umusore Uziko nagiye kumutora kuri airport nkabona uburyo namubonamwo bitandukanye n'ukuntu namubona kuri ya video. Nasanze ari agasore keza. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. No musi turi kumwe n'umwigeme canke inkumi. Nizitiranwa cyane ibihushane. Umurondo. Icitiranwa umurondo. Umwigeme inkumi. Umuzezwanzu. Nzu. Ndayimeze neza cyane. So ndakuramukije. Nanjye ndakuramukije Patrick. Akazina kawe ku bantu bakubonye no munsi. Amazina yanje ni Ornella NTAKARUTIMANA. Amazina nawe n'abavyeyi. Hama ubuzi nkora. Nyabakiga kuzi. Nka filme. N'utundi hari ubuzi buba bugaragara n'ubuzi butagaragara. Butagaragara ni mukorodoki. Nkabando ndi n'umurimyi. Ndumurimyi ndayimazemo igihe. Urarima. Ndarimisha ariko hari igihe biba ngombwa nanje ko ndima, ariko ntabyo nzi kurima. Donc ndafasha abantu. Ubwo tutazi kurima kandi urimisha. Yeah, okay. Mu bisanzwe ndakunda ibintu byo kurima cyane. Yeah, ndakunda ibintu byo kurima ariko jewe sinigeze ngirirwa amahirwe yo kumenya kurima, ndimisha isuka. Ariko nk'iyo ngiye gutera ugatera kabisa. Ego nkarima burya bunogo nkashiramo imbuto. Nkashiramo imbuto nyene. Wana burya bunogo ari kune babwimba ukazurashiramo ubukete butatu. Biraryoshe rero. Sanga bimeze neza. Hama munyu uhejeje ucufurira. Ucufurira bivanye n'isi nimba uri miraruguru nimba uri miribujumbura. Amasi ya ruguru nayo nivyo barakoresha amasi, ariko no mu gihe atamasi baba bafise. Ivu ryaho rirafise ukuntu rifise ntuzeye
igiterwa cabo usanga kimeze neza. Nk'uwo amase ya ruguru arabomvye. Ayi Bujumbura nayo usanga yumuganye. Hanyuma uraza ama etape yo kurima no gutera hariho guhanda, hakaba hariho gukangaza, hakaba hariho gukomorora, hakaba hariho gutera. Nuko nyene bigenda. Niko nyene bigenda. Hakaba hariho kubagara no kwimbura. Urabizi wararimye wewe? Urumurimye cyane. Aha. So ku myaka yawe ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. By'abavyeyi. Ego 20. C'est vrai? Wavutse 2005. 2005. 2005? Mba bari sawa cyane. Imana yagwezagije umugabo mwiza. Afite imyaka 61. Abantu baravuga indura ati ntaho byakabaye. Muri mu diaspora. Wabwiye ko umugana ko iki? Nabona twabonye ko vuba cyane aka invitation ari 22 février. Bimeze gute muri bisanzwe? Karibu cyane ahubwo. Rero umugabo wanje yibaza ko abantu bariko baragerageza kumucafuza boraba bakagabanya amajambo kubera ko Patrick umuntu aje gushima uyundi nibaza ko ata muntu agisha inama uyundi. Ni kuvuga iyo uriko urategura ubuzima bwawe ni wowe n'umutima wawe, nta mama agufashe nta na papa agufashe, kubera ko naburya butunzi muba mufise iwanyu canke ubukene mufise iwanyu byose urabisiga ukagenda. Kandi umenga niko Bibiliya itubwira ngo uzobisiga. Bibiliya ivuga ngo uzosiga so na nyoko, apana umuhungu gusa n'umukobwa. Uzosiga so na nyoko ugende wubakane n'uwawe akaramata. Ivyo rero ni ibintu byo kwiyumvira wewe n'umutima wawe. Ako umutima rero ntutubwira ku myaka 20 n'umwe. None reka ndakubwire. Hariho ibintu umwana w'umuntu aba yifuza, ariko Imana ikavuga ati oya Patrick akwiriye bijya. Ndakwiriye nk'ikimama ca Patrick nk'igikobwa cyakuwe. Hariyo nk'umumama ashobora kuba yicaye ahantu avuga ati je narapfaka mu marira menshi, ariko Imana igatuvuga ati ndaguhaye agasore wanje Patrick hajya ndabona vraiment aracari muto, arashobora kumuhoza amarira. Nkarinira yuko anipfira kwigira. Ariko just umupfakazi. So ku myaka 61 nico abantu bagaruka ko 61 abantu barakubonye ko PB yakubwiye save the date, abantu induri iravuze, abantu ati yo bari filme nkuko yasanzwe kina amafilme koko nibyo cyane. Ku bantu bamenyereye nibaza ko jewe nta rubuga na rumwe Patrick mfinse wanje rwa YouTube. So abantu muri ko muriyumvira ko ari filme nukuri ndagomba mu Urumva bavuga amatsiko. Ayo matsiko muyahagarika parce que jewe nkinira abandi bantu sindaronka uburyo bwo kuja gukina ivy'iwanje kubera ko filme n'umutahe. Filme n'umutahe bitavuze ko umutahe ntowuronka oya, ariko jewe sindi yangaje gukina vy'iwanje kubera ko bisaba abakinyi, bisaba ibintu byinshi, bisaba no kwiyumvira. Rero hariho ibindi bintu ujamwo kamanza kwanza kwitonda ukegera ababimenyereye ko abaza ati mbega noca mu yihe nzira kugira ngo ugende mu kintu n'imiburiburi ufise uburambe muri ico gatoyi. Muri ico gatoyi ego ufise uburambe muri ico icayi ico gikorwa ugiyemo. Hari abantu usanga ata burambe bafise. Ngo hari abantu usanga ata burambe bafise muri ico gikorwa. Mu gikorwa ubugira utangure. None wamukundiye kubera ari mu diaspora, wamukundiye niko benshi baca bavuga ati canke iyo bari noti canke urabona yuko nyene abajene nyene bacu nyene bahiga kanota ho kare bimeze gute? Patrick tugiye kubiraba nkuko nabivuze n'ahandi, hari abantu bari mu Burundi bafise vi nziza ugasanga si ubuzima bwiza kuruta n'umuntu ari Etazini.
why ntari gukunda umugabo wo ngaha canke umuhungu wo ngaha ariko umutima wanje wandungitse kuri urya hajya bafita ngo ni rubavu Jean je ndurubavu gwiwe yego ko so sante na yishegame abera kuzera erega si myinshi Patrick uzi ko abantu ari mu komeza sisa ko vyara imyaka ingahe papa wanje ntawe fisi ntagiye yakaba gihari basi papa yakaba gihari abamuruta imyaka nka 10 abamuruta papa wanje yego ariko gutahura cyane no biroroshe kubera iki mugumisha ibintu biroroshe kubera ko je naramukunze famille yanje yaramwakiriye why abantu bo hanze mudashaka kumwakira nta gahungu nkako kigeze kaza kukurondera cyangwa mwahora muri kumwe mbere yuko uja kuja mufana n'urukundo rwa mbere rwanje yego ariko bitavuze yuko bishobora kuba byarashitse bitavuze ko ahagwa atabahungu bandondera ariko niwe rukundo rwanje rwa mbere abari hatari ndikundira turindire hagere hama tubwire isanga kimwe bimeze so bimenya byose nyine ndakwereka uranze imbega uyu mwasi abonye usa neza Patrick ko ntababara birababaza cyane biramubabaza rero nimba usenga sengera abansi bawe ubahe kuramba musabira ibibi musabira ibyiza uvuga ati Imana muhereze kuramba abone imirimo myiza ugiye kunkorera muhima nawe nyine agiye ati burya narihenze kinasanzwe kandi yabonye rero atakintu bamuvugishije aguma abwira abantu none hajya Patrick bimeze gute nera naramuvuze ibintu aguma yumva umenga abuze amahoro so no kubasengera nta nibindi so ndanakwifuriza n'urubanza rwiza tuzorutaruza rameze neza cyane Dovande ndagukeneye nubwo nyine tuzaje nawe usanga byaratanguye basigaye bagenda oya vrema oya nukuri jewe vrema ndacari muzima ujya mutama nawe rero aracakomeye oya Patrick ikintu cyo kuvuga umutama vrema oya turabipfa ibya mushinga nawe baracakomeye umusore uko nagiye kumutora kuri airport nkabona uburyo namubonamwo bitandukanye n'ukuntu namubona kuri ya video nasanze ari agasore keza akiri muto cyane jima razibasha arabasha kugira ivyuma yego vrema canke bizosambuka karakwifuza ndagusabye so asante sana urakoze nawe